Reka nongere ndabahe ikaze mwe banywanyi mukurikira amakuru y'ibiganiro tubashikiriza kuri Imbonesha yanyu mukunda cane ya Isange TV. Ndabahaye mwaramutse, abandi ndabahaye mwiriwe bivanye naho muherereye. Iri ni iteka n'umunezero ntangere byo gusubira kubana namwe mu banywanyi tubana amakuru n'ibiganiro tubashikiriza bya misi yose kuri Imbonesha yanyu mukunda cane ya Isange TV. Namakuru rero menshi cyane, namakuru azindutse, namakuru twashikirijwe n'amasoko yacu yaraye adutorokanirije ijya nino. Namakuru rero agira ashimikire ku ngingo nkuru zikurikira. Turaza kunyarukira muri Ntare House turabe kubijanye n'umutekano. Hari inama yabaye ndetse yabereye nyene muri Ntare House, yakaba yari inama yari irongowe n'abayobozi batandukanye. Ni inama rero yagarukaga ku mutekano ngaha mu gihugu c'u Burundi. Harimo yari irongowe rero n'indongozi, yari inama yitabiriwe n'indongozi zitandukanye, abajejwe umutekano haba mu gisoda, mu gipolisi ndetse n'umushikiranganje w'umutekano ngaha mu Burundi, ndetse n'umushikiranganje wa mbere ariwe Jacques Ndirakobuca, ndetse no muri etat major bose bari bahari muri iyi nama nyene yariko irabera ngaha muri Ntare House. Ni inama rero yagarutse ku ngingo nkuru zitandukanye, mu by'umwihariko yaravye ku mutekano. Iyi nama rero yagarutse kubapangisha amazu ngaha mu Burundi, ndetse hakaba rero hari ingingo zafashwe kubijanye nyene n'abapangisha abapangaye ngaha mu Burundi, na cane rero bafatiye ku kuba nyene hari abanyagihugu batandukanye, by'umwihariko impunzi ziriko zirava muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Bariko rero barashika ngaha mu Burundi. Murabizi neza ko ejo twabare ko abarundi bariko baridoga ko impunzi z'abanyekongo ziriko zirinjira mu gihugu c'u Burundi ari intsinzi, ndetse bakaba bariko barivanga n'abanyagihugu. Rero bikaba biteje impagarare ko izi mpunzi zishobora kwinjiramo n'abafite ibigwanisho, bikaza gutuma umutekano w'igihugu c'u Burundi utosekara. Ivyo rero vyatumye inama ikorana ngaha nyene muri Ntare House kugira barabire hamwe ukungene umutekano wo komeza gucungerwa ngaha nyene mu gihugu c'u Burundi. Turaza kubarira zimwe mu ngingo zafatiwe nyene muri iyi nama yariko irabera muri Ntare House, iciye inasohora ndetse itangazo nyene. Muri iyi nama haciye hanasohoka itangazo ryihuta cane riribuze no kugaruka nyene kuri rigabisha abangaba bafite amazu bapangisha. Havuzwe ko hari buze gukorwa nyene gusaka, biraza gukorwa n'ababuramatari. Ni inama nyene yagarukaga ku ubijanye no gupangisha ngaha mu gihugu c'u Burundi. Yagabishwaga baburamatari, abakuru b'imitumba, abakuru b'amazone, amakuru b'ibisagara ndetse n'abamistanteri b'amakomine atandukanye ngaha nyene mu Burundi. Turaza kubigaruka ko turaza kubagarukira ku ngingo nkuru zafatiwe muri iyo nama nyene, rikaba ari itangazo risohotse rigabisha. Turaza kandi kurabira hamwe perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye, biravuga ko iyo yahuye n'umukuru w'igihugu ca Chad Mahatima Idriss Déby, aho baje kugirana rero ngo n'ibiganiro ndetse bakagirana n'umubonano, aho baganiriye bagiranye nyene ibiganiro byo gukomeza imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyombi. Turaza kandi no kurabira hamwe ukungene abanyagihugu b'u Burundi bo bameze. Felix Ndikuriyo uhagarariye ADR hari ingingo yafashe ubwo yahuraga n'abanyagihugu ngaha Igitega ubwo bagiranaga inama. Turazana kandi no kurabira hamwe mu bijanye n'ukungene umutekano woba uhagaze muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, nk'uko twabibashikirije ku munsi w'ejo. Umukuru w'ingabo za Repubulika ya Uganda
yasiguye ko mu masaha 48 ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo arizo FARDC bagomba kuba bavuye mu gace ka Bunia ko mu ntara ya Ituri, ngo ko bo nyene boba bamaze gushira ibigwanisho hasi. Ryari itangazo ryari ryasohowe n'umuhagarariye ingabo mujejwe nyene igisoda ca Uganda General Muhozi Kayine Rugaba. Turaza kubashikiriza nabo nyene ivyavuye muri iryo tangazo ndetse nuko byaje kugenda. Tubandanije rero n'ubundi ku makuru yacu rero ku buryo bw'idonido ku bijanye nyene n'itangazo risohowe rivuye muri ntare hauzi ku bijanye n'umutekano mu Burundi. Itangazo risohowe n'abajejwe intwaro ngaha mu Burundi ni itangazo n'inama nyene yari yitabiriwe n'indongozi zitandukanye haba mu mutekano ndetse na abandi batandukanye. Itangazo rero risohotse rigabisha abajejwe abapangayi ngaha mu Burundi. Muri iryo tangazo rero harimo ingingo zikurikira. Ni itangazo ryasabaga ryari rigenewe baburamatari ndetse n'aba mistanteri, abakuru b'imitumba, amakuru y'amazone ndetse n'uducimbiri. Bariko rero barasaba ko kuri uyu munsi bari butanguze gusaka mu bapangisha amazu ngaha mu Burundi. Basavye ko mu ngingo zafashwe muri iyi nama rero iya mbere yari ukugabisha ko mu Burundi nta muntu n'umwe yemerewe gupangisha umupangayi atabifisiye uruhusha. Muri izo ngingo rero bavugaga ko umupangayi ari buze kuba avuye mu gisagara ca Bujumbura araza kuba afise urupapuro rumwemerera kuba nyene rugaragaza ko yari afise aho yaba mu gisagara ca Bujumbura ndetse nyene rugaragaza aho yari avuye. Mu zindi ngingo zafatiwe muri iyi ngingo muri iyi nama nyene biravugwa ko umuntu afise inzu apangisha mu ntara arasabwa kuba nyene mu mbere yuko apangisha birabujijwe ko wopangisha impunzi. Bivuga ko rero ngo uzofatwa yapangishije impunzi azofatwa nk'umwasi w'igihugu bivanye nuko impunzi zifise aho zigomba kwegeranyirizwa. Mu zindi ngingo zafatiwe muri iyi nama bavuze ko uzofatwa apangisha umupangayi adafise ivyangombwa azofatwa nawe nk'umwasi w'igihugu bivanye nyine no kuba bagira basigasire umutekano w'igihugu c'u Burundi. Ivyo rero bifatiwe ibyo ngibyo byose rero bikozwe ku mpamvu zikurikira bivanye no kuba nyene mu Burundi hariko harinjira abantu batandukanye bariko baraturuka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo, na cane kuba hariko harinjira abanyamurenge ndetse n'abanyarwanda ndetse Burundi bukaba buriko buraniyubayuba ko ho kwinjira ababa bitwaje ibigwanisho bakaba rero bahungabanya umutekano w'igihugu c'u Burundi. Izo ngingo rero ziciye zifatwa. Itangazo risohowe n'abajejwe umutekano ngaha mu Burundi. Reka rero tubandanirize amakuru yacu n'ubundi kubiriko biravugwa ngaha mu Burundi. Amakuru rero n'ubundi tuyabandanirije mu biriko biravugwa ngaha mu Burundi. Perezida w'u Burundi Evariste Ndayishimiye biravuga ko yagiranye umubonano na perezida w'igihugu ca Chad ariwe Mahamat Idris. Bakaba rero baganiriye kubijanye n'imigenderanire hagati y'ivyo bihugu vyombi. Yandi makuru kandi nuko Felix Ndikuriyo urongwe ADR hari ivyo yaganiriye n'abene gihugu. Mu byo rero baganiriye barabihamwe ukungene umwene gihugu uno munsi ngo ari kubaho nta jambo afise. Ibiro byashikirijwe na Felix Ndikuriyo ajejwe akarangamutima ndetse no kumenyekanisha umugambwe ku rwego rw'igihugu muri ADR, aho rero yari aramutse akoranya indongozi zo muri komine ya Gitega yagutse ndetse kuri uyu w'Imana igenekerezo rya 16 Ruhuma 2025 mu ntumbero yo kubashikiriza indinganizo
shasha igihugu cakoze. Kubwa ADR rero ngo iterambere ntirimeze neza nk'ibijanye n'umuyaga nkuba kugira abene igihugu bashobore ngo kurima canke ngo baronke ifumbire vyoroshe, ntibimeze neza kandi uno musi ibintu ngo vyose ubironka ari uko ngo urinze gutonda umurongo canke n'ibindi. Urinze gutonda umurongo canke ngo ukanarindirira ukabura. Mu bijanye rero n'amagara y'abantu naho abahora ngo barohezwa kugira ngo bibaruke ku buntu ngo bisa n'ibiriko birarangira burundu. ADR rero ishaka ngo kongera igabishakira umuti. Felix Ndikuriyo rero ngo bishasha bazanye nuko ngo umwenegihugu yakwishira akizana kuko uno musi umwenegihugu ngo nta jambo ahabwa, kikaba rero ngo ari ikintu kibangamira umwenegihugu bituma yumva umengo asa n'ufunzwe. Mu kurangiza rero abwira abarundi uyu nyene Felix Ndikuriyo mu kurangiza abwira abarundi ko ngo bagiye kuzana intumbero shasha ifatiye nyene kurunganwe rushasha kugira ngo bashobore kwerekana impano bafise mwiringanizo ry'igihugu hanze y'ivyumviro bishasha. Mu yandi makuru kandi tuyabandanije kuri ko biravugwa muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo. Twabariye ko hari itangazo ryari ryasohowe n'ujejwe igisoda ca Uganda ari we General Kaine Rugaba Muhozi. Nkuko rero byari byashikirijwe n'umukuru w'ingabo za Uganda ko mu masaha 48 ingabo za Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Kongo arizo FARDC bari mu gace ka Bunia Kongo mu ntara ya Ituri Kongo buba bamaze gushira ibigwanisho hasi. Uyu munsi rero ingabo za Uganda zikaba zazindutse zegeranyirizwa hamwe mu gace Uganda ruhana urubibe niyo ntara ya Ituri. Tubibutse ko iryo tangazo ryari ryasohowe n'umukuru w'ingabo za Uganda General Muhozi Kayine Rugaba. Reka rero dusozerere amakuru yacu ngaha muri ico gitondo, turaza gusubira mu makuru ataha. Usana we gusa gufyonda sabone na payitaje kugira muze murabambona amakuru y'ibiganiro tubashikiza kuri mu ciko yanyu ngona cyane ya Isangi TV. Ari iteka rero n'umunezero ntangiri kuba twari kumwe namwe mu makuru y'ibiganiro twabashikirizaga muri ico gitondo. Turaza gusubira mu makuru yacu ataha ku murango. Reka dusozerere ngaha amakuru yo muri ici igitondo, turaza gusubira mu makuru yo ku murango.